tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ingoma za kabiri z'abami 36 umurongo wa 22. Derika nsomere ingoma za kabiri z'abami gice ca 36, dusome umurongo wa 22. Turacaye mu vyiyumviro vy'ikanguro. Mwemera yari yanshize ku mutima ko no fata umwanya wo gusenga kugira ngo muri wese umutima we ukanguke. Ariko nagomba ndabashikize ivyandiko nka bingahe mbere yuko tuza gusenga. Hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, nyuma yuko umwami w'Ubuperesi Kuro aja ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Kugira ngo ijambo yavuye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Uhoraho yakoze iki? Yakanguye umutima wa Kuro. Twese tuvuga ati ikanguro. Bano Imana, ikanguro si ikintu kiva, si ikintu gitangwa n'ivyifuzo by'abantu. Iyo tuvuze ikanguro ku giti cy'umuntu, ikanguro mu ishengero cyangwa ikanguro mu gisagara, si ikintu kivuka kubera umuntu yavyifuje, si ikintu kivuka kubera hari umuntu kanaka abigizemo uruhara. Muga Bibiri tubwira ngo umuntu ari responsable w'ikanguro ni Imana. Imana niyo ikangura imitima y'abantu. Amen, amen. Umuntu wese akeneye ikanguro arikura ku Mana. Imana niyo izana ikanguro mu bantu, ikavyura ikintu citwa ikanguro. Iyo tuvuze ikanguro n'umuriro waka mu mitima y'abantu. Iyo umuntu wavuze ngo umuntu ari mu ikanguro, hari umuriro uvuka mu mutima wiwe. Muga uyo muriro si umuriro wo mu ruharano, si umuriro umuntu ashoboye kugenda karonkanu kanaka akawushira mu mutima wiwe. Mugabo n'umuriro Mpwemu Yera yatsa mu mutima wiwe. Rero muri iki gihe cy'ikanguro ndifuza ko umuntu wese hano hantu yakira ku muriro mushasha. Hari ikintu Mpwemu Yera akora ku muntu wese avutse ubwa kabiri, aramuhereza umuriro mu mutima wiwe. Uwo muriro ni utuma tugira inyota yo gusenga, ni utuma tugira inyota y'Ivy'Imana, ni utuma dusoma Bibiliya, ni utuma tuvyuka mu ijoro tugasenga, ni utuma tuza mu makoraniro. Iyo umuntu atagira uwo muriro, iyo soif, iyo nyota arayibura, arabura ikintu kimuvyura, arabura ikintu kimugoberera gusenga, arabura ikintu kimugoberera gukunda Imana, kuyikorera, arabura ico kintu. Muga iyo umuntu avutse ubwa kabiri, uwo ari we wese ari ikintu ahabwa mu mutima wiwe, Imana imushiramwo umuriro. Muga uwo muriro uraba intensifié, uwo muriro urakura, uwo muriro ashobora kuduzwa, uwo muriro ashobora kuba urubeya mu mutima w'umuntu. Iyo tuvuga ngo umuntu ari mu ikanguro, ni igihe Imana idesize kuguduza uwo muriro ukaba mwinshi mu mutima w'uwo muntu. Rero iki nico nasengeye ko umuntu wese yakira ku muriro w'Imana muri kino kibanza. Umuntu wese umuriro yavukanye ubwa kabiri ntagumana uwo iyo umuntu awubaye igihe kinini urahera ubukari, akagenda hera inyota, akagenda yumva umenga ivy'Imana bibandanya bija kure yiwe. Muga iyo umuntu ku munsi Imana igendera mwongereza umuriro, uwo muntu imyaka 50 irahera akirika arakorera Imana, akiyubaha, akigendana nayo. Haleluya. Rero nasenze kugira ngo Mpwemu Yera asuka umuriro ku muntu wese ari hano muri ikoraniro uno musi mu izina rya Yesu. Vuga ati ndakiriye umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Aturati ndakiriye umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Semerera cyane vuga ati ndakiriye umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Semerera cyane vuga ati ndakiriye umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Semerera cyane vuga ati ndakiriye umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Bano Imana, ikanguro rero si igihe twigisha ivy'umuriro w'Imana, ikanguro ni igihe tubaho ivy'umuriro w'Imana. Amena. Icisha ikanguro twagumye twigisha ibintu, tuma twigisha ibintu, mga ikanguro si igihe twigisha, ni igihe twe experimenta, ni igihe umuntu wese abaho ivyo twari kwigisha. Haleluya. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Genda usomere mu Ezekiel 37 umurongo wa mbere. Ezekiel 37 umurongo wa mbere. ukuboko kuhoraho kwanje ko, Ukuboko kuhoraho kwanje ko. Twese twatu ukuboko kuhoraho. Ikanguro ritangurana n'ukuboko kuhoraho kuza ku muntu kanaka. Haleluya. Ezekiel yari ngaho umuvugishwa n'Imana asanzwe yibereye ngaho, mugabo danko birivuga ngo ukuboko kuhoraho kuza kuri we. Hama kuje kuri we acara ba transporte, aca twagwa mu yindi si, atangura kwerekwa ibintu. Ayo tuvuga ikanguro nige umukristo atangwe gutandukana n'abandi mu vyabona, nige umukristo awe capacité yo kuvisita isi impwemu, nige umukristo ahabwa dimension yo kuva muri ibi vy'umubiri akinjira mu bindi bintu vy'impwemu, nige umukristo ahabwa yandi maso n'ayandi matwi yo gushobora kopera mu isi impwemu. Alors Ezekiel bivuga ngo yari ngaho. Ezekiel nagira umuntu amwumva nk'umuntu yaguma abona mu isi impwemu, yari umuntu ari naturel, ari ngaho ameze cyo kumwe n'abandi bose. Ukuboko kuhoraho kumuzako gushitse kuri we birivuga ngo acara twagwa, ngo atwagwa mu kiyaya c'amagufa yumye, atangura kubona ivyo abandi bantu bose batari ko barabona, abona ivyerekeye ikiyaya c'amagufa yumye. Mbwa Ezekiel mwumviriza akantu mwe muyera mishuri ngomba gutahura. Ezekiel yatwaye mu kiyaya c'amagufa yumye kugira yagire ikimazi kuko yari muzima. Haleluya. Ezekiel uwogiriya ikimazi ikiyaya c'amagufa yumye sirindi gufa yumye, nundi muntu muzima. Ezekiel Imana yamujeko bice mu bushobozi bwa mpwemu yera. Hama Ezekiel aca twagwa mu kiyaya c'amagufa yumye ariwe muzima wenyene. Nagomba kukubwira ngo iyi si ntushoboye kuyigirira ikimazi ugipfuye cyo kimwe nabo, ukibona ivyo bariko barabona, ugikora ivyo bakora, ugica mu nzira bacamwo, ugikunda ivyo bakunda. Igihe cyonyine isi tuyigira ikimazi nigihe tucitse bazima muri isi y'abapfuye, nigihe twebwe duhagaze nk'uko Ezekiel yahagaze mu kiyaya c'amagufa yumye yuzuye mpwemu, ariko arabona ivyo abandi bantu bose batariko barabona. Kubera iki? Ngo ikiganza c'uhoraho cyari caje kuri we. Haleluya. Bwana Imana muvyumve kandi muvyumve, ntushoboye guhindura umuryango wawe mukivuga kumwe, mugikora kumwe, mugifise ubwoba cyo kimwe nawo. Mbwa nigiki cyo guhindura kubutandukanye nabo, suko usengera muri yawe musaka basengera muri katolika. Nuko ikiganza cy'uhoraho kiza kuri wewe kikaguha yandi maso, kikaguha undi mutima, kikaguhindura. Haleluya. Itandukaniro ryacu n'abatizera suko bamwe bambaye ishapure abandi batambaye ishapure, suko bamwe babatizwa mu mazi makenyi abandi bakabatizwa muri menshi. Itandukaniro ryacu ni ikintu twakiriye kivuye mu ijuru bita ingabire ya mpwemu yera, amara duhindura atugira abazima. Birivuga ngo bamwe mwari mupfuye mishwe n'ibicumuro byanyu, yabagiranye bazima na Kristo. Ubu nibwo bwabakije kubwo kwizera. Haleluya. Abantu bari barapfuye bakaba bazima, mumbwire amena. Ikirijo cyaduhinduye, agakiza samadini duhindagura, agakiza n'ubushobozi bwa mpwemu yera buturobanurira kuba abana b'Imana. Bivuga ngo bamwakiye bose yabahaye power to become, ya ubushobozi wahindura abana b'Imana. Mumbwire amena. Umwana w'Imana ntagigwa no kwifuza, niyigira, nibamwita. Ubushobozi bw'Imana buramuhindura umwana w'Imana. Biva muri watavyaho no kwifuza kumubiri, ni watavyaho n'amaraso, ariko bavyaho n'Imana. Abantu bavyaho n'Imana mumbwira amena. Uvyagwa n'Imana gute? N'ubushobozi bugutransforma, bukaguhindura, bukakugira musha. Bivuga ngo hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Uperesi agiye ku ngoma, uhoraho akangura umutima wiwe. Imana ikangura umutima wiwe, ikanguro n'ibishoka Imana itabigiyemwo. Nico gituma abahungu n'abakobwa bakeneye ikanguro, mubwirizwa kuja kurondera Imana, ubwirizwa gusubira mu cyumba cyawe ukabwira Imana ati Mana subira ungendere, subira umpindure, subira unyuzure, subira unyigishe inzira zawe, subira unyigishe kukubaha, nyigishe kugukorera. Usubiye mu cyumba cyawe bivuga ngo Imana ikangura umutima wawe. Aya maso y'umubiri
ariganza rwose ntiwoshobora kubona iby'imwemu mwemu yera atabigiyemo. aya matwi y'umubiri ariganza cyane ntiwoshoboye kumva iby'imwemu Imana idakanguye amatwi yawe. Haleluya. Oh, mwandike gutya aka kantu umuntu afite ahantu yandika akandika ko niko ngomba suri nyinshi tugomba twirangirize. Mwikanguro Bibiliya bayibaho ntibayiga cyangwa ngo bayigishe. Mwikanguro Bibiliya bayibaho. Mwikanguro ikanguro ryageze nitujyana inyigisho yo kwihana. Tubaho ubuzima bwo kwihana. Ikanguro turisa ahantu abantu nibatwara inyigisho yo gusenga. Turafite inyigisho nyinshi cyane hano muri Bibiliya. Ingene Yesu yasenze, ingene abigishwa biyo basenze, ingene ba Paulo basenga. Dusoma teachings menshi tumatwigisha muga mwikanguro Bibiliya icika ubuzima bwacu. Ivyo twiga bicika ivyo tubaho. Mwikanguro twebwe duhinduka Bibiliya, duhinduka ivyete Kristo yabandikishije. Mwebwe mwikanguro muhinduka icete Kristo yanditse. Uri kuragenda uhinduka icete gisomeka. Mwikanguro imvugo yawe ivuga Kristo. Mwikanguro ibikorwa byawe ivuga Kristo. Mwikanguro umutima wawe uyishura umutima w'Imana. Mwikanguro ivyo Bibiliya ivuga tubibaho ng'ubuzima. Bishoboka gute? Ezekiel yavuze ngo ukuboko kuhoraho kwanjeko. Ntushoboye kuva mu buzima bwo kubesha uje mu buzima bwo kuvuga ukuri atakuboko kuhoraho kuje ku buzima bwawe. Numviriza, nta muntu n'umwe ashoboye guhindura ubuzima bwiwe. Ntushoboye guhindura ubuzima bwawe. Mbwa ikintu cyonyine ukeneye mu kurondera mu nyonga h'Imana. Ha mu kuboko kw'Imana kugahindura ubuzima bwawe. Ariko kandi none akuremesha nta muntu umwe atohinduka. None akuremesha nta kure nta mutoshika. Mbwa uhashikanwa n'iki? Ukuboko kw'Imana gutransform ubuzima bwawe. Rondera inyonga z'Imana. Rondera ubwiza bw'Imana. Tujyane rero hariya muri Actes des Apôtres. Mugumane mu mutwe mwikanguro Bibiliya ntibayigisha, ntibayiga, ntibuzura amaseminari y'ivyo biga. Barabaho. Mwikanguro barabaho. Vuga ati ninjiye mu gihe cyo kubaho. Vuga ati ninjiye mu gihe cyo kubaho. Ninjiye mu gihe cyo kubaho ivyo nize. Tuvuze ngo twinjiye mwikanguro, twinjiye mu gihe cyo kubaho ivyo twize. Kabiri. Actes des Apôtres kabiri. Ngomba here ku murongo wa mbere. Umunsi wa Pentecote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Nasenze ndabwira Imana, Imana nta kuntu wo tugira ubuntu natwe tuke experimenta nk'ibi bintu bari ko bari experimenta uyu munsi. Kuko mwikanguro ntitwigisha ibya Pentecote. Mwikanguro turabaho Pentecote. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Yaba Imana yari imfashije icyo gihinda cyaca kivuga ngaha nari kugabanya amajambo. Kuko intumwa ntizari ko zirasomerwa, intumwa zari ko zirabaho. Ibi sivyo ariko barabasomera. Ibi ni ibintu byari ko biraba live. Bicaye ngaho hama mugama experience araryoshe. Bari ngaho bari ko barasenga bivuga ngo bari bahuje umutima n'inama. Abantu servant bari ko bararondera Imana mu nyonga hayo. Bivuga ngo hazanya mu gigima igihinda kivuye mu ijuru. Kandi apana mu nzu zibiri, inzu imwe yonyene. Cyumva abantu 122 gusa, kandi hirya no hino hari huzuye abantu. Mugabo intumwa zirabaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Ku musozi umwe, mu nzu imwe, haba ibintu kanaka. Igihinda kiva mu ijuru kirahinda aho hantu.
Oh my God. Nasenze basi bitabereye ngaha bifume bikuba ko wenyine uri mu cyumba. Mugabo ndashaka ko muri iki gihe cy'ikanguro we experiment Imana. Apana kugumana Imana watwumvanye. Apana kugumana Imana wasomye muri Bibiliya. Mugabo utushe ku Mana, utayikoze gukoreko, utayibwikubwire. Mugabo habeho contact n'Imana. Hallelujah. Ibirenge amajambo umaze kwiga byinshi mbwa uzibike umaze kujya contact navyo. Wabonye byinshi umvise neza abantu benshi mugurakeneye témoignage yawe ni Imana. Kujuza umunsi wavukiye ko ugendane kumenya umunsi wahuriye ko ni Imana mu buryo budasanzwe. Ku munsi wa Pentecote bumva igihinda gihinze kivuye mu ijuru nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi. Akarama saka cyarabaye. Bumva igihuhuta nk'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Makeri bahazoveria. Ndamaze ku experimenta rimwe ijwi ry'Imana voix audible. Ndavyibuka twari mu Kabondo. Hama ndi muri biho ndiko ndasengera ukwezi, ndiko ndashaka kumenya ukwezi izina ryako. Sinzopfa ndavyibagiye. Nari ndyamye hasi ndiko ndasenga, numva ijwi risamiranye mu biro riravuga rimbwira izina ry'uko kwezi. Numva agashisi, ndahinza agashisi. Numva umubiri wanje urahindutse. Numva ndataho ivyo birivuga muri Zaburi 29. Gendayo gato. Ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi. Numva ndataho ico bibirivuga ngo ijwi ry'Uhoraho rirahinda. Ntushobora gutaha ingene ijwi ry'Uhoraho rihinda utararyumva. Rero numva turi mu gihe apana cyo gusoma ingene ijwi ry'Imana rihinda. Nga kumenya guhura naryo ukamenya ingene rihinda ukavyumva. Umuntu yumvise ijwi ry'Imana ariko asoma uyu murongo si amateori. Arazi ingene ijwi ry'Imana rihinda, arazi ingene ijwi ry'Imana rivuga, arazi ingene ijwi rimwe na rimwe Imana itubabarire kubwo kutamenyera kumva ijwi ry'Imana cyangwa kubwo kutabimenya. Abantu benshi basigaye bagenda bibeshera ngo numvise Imana ngo mpemu yera ciyambwira. Mwemu yera Imana ivuze. Umviriza iyi verse. Imana y'icubahiro ihindisha inkuba. Imana y'icubahiro ihindisha inkuba. Niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi. Ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi. Bani Imana ukaba wahuye n'ikintu witwa ijwi ry'Imana kikaba kitari gifise inkomezi ni ryari ryo. Ijwi ry'Imana yo rivuze rizana na power n'imome zishoboye kunyiganga. Nawe ubwawe ushoboye kugira tremble mutazivuye. Nawe ubwawe ushoboye guhinda agashisi mu buryo bukomeye cyane kubera ko ijwi ry'Imana rigira inkomezi, rifise inkomezi zikomeye cyane. Kandi nasenze bitakubaye kuri ngaha bize kukuba kuri muhira. Mwa we experiment ivyo bintu. Mwikanguro n'igihe umuntu wese agenda n'Imana yiwe akabaza ati jewe Imana twarahuye, si pastor yanyigishije, jewe Imana ndayizi, ijwi ryayo ndarizi, sivyo numvise, sivyo soma muri Bibiliya, ndamaze kugira experience ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Ukaba warumvise ukabufise ibintu wita ko ryari ijwi ry'Imana, ukaba utahinze agashitsi, ukaba utasohotse ahantu wumva ubwoba. Nta jwi ry'Imana mwahuye. Ijwi ry'Imana ryuzuye ubwoba, atari ubwoba bubi, muga ubwoba bw'ica Imana iri, igitinyiro cy'Uhoraho ahantu Imana ivugiye. Haleluya. Urabona dufise ikibazo ibi bintu byo gusenga twarabigize idini mu buryo bukomeye. Muza mwiteza amajambo mugatana amajambo. Mugabo mwame twobihindura tukaza mu ngoro y'Imana twiteza Imana, tuzotana Imana. Tuza twiteze ko baririmba ni programme ibandanya.
abaririmbyi baririmbisa uwofise hama atubwira ijambo ry'Imana hama dutahe. Bake cyane baza biteze guhura n'Imana. Aha ni ku musozi w'Imana, aha ni Imana tubonanira, iri ni ihema ry'ibonaniro ryacu. Haleluya. Hamwe tworihindura ikibanza cyo guhura n'Imana, twohura n'Imana. Abagwayi bokira, nta ngwara wotanuje mu nzu y'Imana. Haleluya. Nta bwoba wotana waje mu nzu y'Imana, nta caca wotana waje mu nzu y'Imana. Ibukuboshe byo kurekura kubera iki? Waje mu nzu y'Imana atagisho uri kuri pasiteri, atagisho uri kubaririmbyi, uvuga ati nkeneye Imana, nkeneye kubona Imana, nkeneye kubona ubwiza bwayo. Ati tide tuzana muzi bamwe baza guheza umugenzo. Ati kameme ni dimanche, kameme ni kumusiba Imana, sinosiba. Abandi turi mu bikogwa, bati bava bambaze gituma ntaje. Andi avuga ati meruka ku rushengero kera, kameme reka ngende. Ariko uko ngutakaza ibyo ni dini. Mu nzu y'Imana za witeza Imana, fata kanyu unasenga uri wenyene. Hano hana amateka yashuye kuhindukira. Ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti by'amasederi. Ibaze ko ijwi ry'Uhoraho rishoye kujuwa hore yishoka. Iko riravuga, Imana iri kiravuga. Imana ivuze. Ariko mu ikanguro sigiye twigisha ngo amajwi ndwi y'Imana, sigiye twigisha ngo uburyo ndwi Imana ivuga, sigiye twigisha uburyo 10 bw'ingene Imana ivuga. Mu ikanguro n'igihe wopfa umenya uburyo bumwe Imana ivuga, muga ikavugana nawe ukayumva. N'igihe wopfa umuvuga ati jewe nta nyigisho ndende fise mugabo namaze kumva Imana ku buzima bwanje. Reka ndababwire basha, Imana iravuga. N'izina ry'Imana, Imana iravuga. Imana iravuga. Imana iravuga, irondera Imana iravuga. Kandi irafise icyo yovuga kuri ubwo buzima ubayeho wewe. Irafise icyo yovuga uko kuntu umeze wewe. Irafise ikintu yovuga, irafise ijambo. Meme no kukiriyo yovuga. Amena. No muri morgue Imana ifise ibyiri kiravuga. Anu hose wo kwisanga pepote dimasyo mu babaro wo burimwo, Imana iravuga. Ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti by'amasederi. Mbere Uhoraho asatagura amasederi y'Lebanoni, ayakanisha iki amatavu nyinyana. Lebanoni ni Siyoni, akinisha amatavu nyinyana y'imbogo. Uhoraho akangura umutima wakuru, warakangura umutima wawe, uharakangura umutima wawe, uharakangura amaso yawe, uharakangura ivyizigiro vyawe, uharakangura iyerekwa ryawe, uharakangure ingabire zawe zasinziriye, uharakangure muri wewe, akangura ikintu yashize muri wewe. Uharakangure bitangurana n'Imana. Ukabukeneye ikangura idasanzwe, bitangurana n'Imana, pana pasteur. Ari umuntu yumva ikanguro akaca agenda kwa pasteur ngo ndambika kibiganza. Siko bikora. Ikanguro, c'est vrai pasteur yashoboye kuba igikoresho cy'Imana, muga ikanguro ritanguranwa n'Imana. Ni Imana ivyura ikintu gishasha mu mutima w'umuntu, umuntu agatangura kumera ukundi kuntu. Haleluya. Subire muri Actes des Apôtres. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Ego. Hababonekera ibirimi vyigabanije. Basha. Ibi ni twe tuvyigisha gusa, ubu bariko barabibaho. Ibi ni twebwe tuyisomera abantu, ubu bariko baravyeexperimenta. Izi ndimi z'umuriro zaraje, izi ndimi zitamenyekana zaravuzwe. Abantu bose bari ngaho barumva ururimi rw'iwabo. Ni yari nyigisho, cyari ikintu kigo kiraba live. Rero ngomba ko mwumva ko mwibuke ishengera niyo ryavukiye, uko niko ryavutse. Abantu ba mbere batanguye ishengero rya Kristo n'abo bantu 120. Mga bahagurutsa buzuye umucanwa n'umuriro,
ari navyo vyatumye ivuga butumwa cyangwa ubutumwa bwiza bukwiragira isi yose biciye kuri abantu bakenye cyane 120. Niyo gishengero rya mbere bagusa bagiye kuvuga ubutumwa bwiza, abantu 3,000 barizera, 5 bikizera, ibintu bitangaza n'ibimenyetso bikaba. Bitubwira ngo Petero kararengana gutya, igitutu ciwe cyagenda cyakiza abagwaye, kandi ibisinyandiko ibi n'ibintu byariko biraba live. Amen. Rero ijyo ndiko ndababwira, ikanguro si gihe Bibiliya tuyimemoriza, ni gihe ahubwo tubaho Bibiliya. Apana amaverse menshi mu matwi ubuzima bukenyi. Nigihe ivy'Imana yavuze ugira inyota yo kubigenderamwo. Ndakene kubona umunsi w'igitutu cyandike ko yakiza abagwaye. Ni inyota yanje. Haleluya. Ndakeneye umunsi umwe abantu bashira ibitambara ku mubiri wanje kubera amavuta mwemu yera, bagashira ku bantu bafashwe n'imwemu mbi bagakira. Kubera iki ikanguro ridwa kubaho Bibiliya, apana kuyigisha. Nimba byarabaye kuri Paulo, nibibe isezerano rya Paulo n'Imana bikandikwa bakavuga ngo nawe ibintu umugabane wawe. Bwana Imana nshoboye kuvyizera, nawe ushoboye kuvyizera. Izera ati ndi umukandida w'ibitangaza n'utwumiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nimba byaravuzwe kuri Shadraka, Meshaki na Abedinego bakavuga ngo aba bagabo barabarondeye icyo bo bakurako barakibura, gushika bavuga ati abantu kiya tubafate tubategere ku kwizera kwabo. Ndifuza ko umuntu wese yorondeye ikintu ankurako akakibura, gushika avuga ati pastor idimo kugira tumutore tumuronderere mu vyizerwa yizera, kuko ivyo birivuga si ibyo gusomerwa, ni ibyo kubaho. Twese tuvuga ati kubaho, vuga ati ntegezwa kubaho, vuga ati ntegezwa kubaho, vuga ati ntegezwa kubaho, vuga ati kanguro rinyinjiza mu buzima bwa Bibiliya. Somera umwana nakunze cyane, somera Abikorinto ba mbere cya 2 umurongo wa 4. Imvugo yanje no kwigisha kwanje ntivyarimwo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko vyaserukamwo mpemu n'ubushobozi. Ibintu vy'amajambo vyavuye, ibintu byo kwama dukorana ukwezi kugahera, ata muntu umwe ariko experiment Imana, vyavuye hevyo bintu. Iryo dini ryinjiye mu ishengero gute? Aho umuntu aba mu ishengero 10 ans aracari wa wundi nyene, umenga nibuye riri mu mazi, ubuzima bwe ntibudonoka. Yinjiye ari umusambanyi, inyuma y'imyaka 10 aracyasambana. Yinjiye ari mu escrow, inyuma y'imyaka 10 ari mu nzu y'Imana aracari mu escrow. Yinjiye ashwana kubita umugore akubita iki, mugabo inyuma y'imyaka 10 aracameze kwa kundi nyene. Yinjiye ari imboregwa aracari imboregwa. Iyo wakugakiza kabaye deforme gutyo kubyari. Paulo bango igihe naza iwanyu sinazanye amajambo, nazanye amajambo yanjye agaragaramwo mwemu n'ubushobozi. Muyandi majambo uguhinduka kw'ishengero kurafatanye na mwemu n'igigwa ca mwemu yera n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Bora numva umenga ndarambiwe kwama dukorana dutaha turi babandi, dusubira dukorana dutaha turi babandi. Agakiza ni transformation, agakiza no guhinduka. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yo somera undi murongo 2 Corinthiens 12 hera ku murongo wa mbere. Ana wanjyoheye gose, numva mpambirwa kwirata ego naho bitagira ikimaze. Umva Paulo avuga ngo nduga no kwirata naho bidafise ikimaze. Ariko ngira mvuge ivyo kwerekwa no guhishurirwa. Ati ngomba mvuge ivyo kwerekwa no guhishurirwa. Kubera ikagira bivuge ni kubera abizi experience arayifise. Tuvuga ati kwerekwa no guhishurirwa. Tuvuga ati kwerekwa no guhishurirwa. Tuvuga ati kwerekwa no guhishurirwa. Ndasenga ngo imwe ingabire zo kwerekwa no guhishurirwa zisukwe muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Aho umurozi aza akicara mu nzu y'Imana akaba numwe arararose. Azinduka vuba bya pastor ati je nabonye umurozi
azoba yicaye ku irangi ya kabiri, atazoba yambaye impuzu ya ruje, aza ngo no kugira ibi n'ibi. Intumwa za mbere siko zari zimeze. Paulo bamwumva ndabiganire ivyo kwerekwa no guhishurirwa. Byari bigoye mu ishengero ry'Imana rya mbere ko kwicara muri kuri abanyangika hama kugira amahoro, byari bigoye, bagutoza iminwe. None ibintu vyagiye ibi. Ikanguro nigiye dusubira kubaho ubuzima, dusubira kwitanguriro ry'ingene ibintu vyari sipoze kumera mu ntango. Haleluya. Ikanguro aba bantu bagenda barakonfesa ngo ndabona barabona kandi ntibari babihawe no gukonfesa, babihawe n'amavi, baje imbere y'Imana bagasenga, Imana ikugura amaso yawe. Se mutama Serge duvize ishengero riguma ryatura rivuga mugabo bari empty, power zero. Ni daimon ashe kuyirukana ari empty, n'umwana ashuje arajugumira ukamenga isigo mikoroke. Vuga ati ndafise Imana, vuga ati ndafise Imana, vuga ati ndafise Imana. Ibiro ukwiye kwicara mu cyumba cyawe ukabirimburako, ugasubira ukabirimburako, ugahaguruka uvuga kumwe kwa Dawidi ngo ncaniremesha mu izina ry'Uhoraho. Kwirata nawe bitagira ikimazi, ariko ngira mvuga ivyo kwerekwa no guhishurirwa n'umwami wacu. Umwami wacu arerekana ibintu, arishura ibintu. Uribwa rimwe, ukibwa kabiri, ukibwa gatatu, habe no kurota, habe no gusenga umve arete mu mutima. Mwikanguro ubuzima uragaruka, umwami wacu araduhishurira ibintu. Gushikaho urumuna Satani yari bizimije, gushikaho umuntu akubwiye ngo nahishuriwe ikintu ubwo bucye bukwica. Komsi agomba beshe no mwesro nta bintu Imana irahishura, Imana irahishura amabanga. Ndabwira icyubaro cy'ishengero. Icyubaro cy'ishengero suko tugira amafaranga menshi. Icyubaro cy'ishengero nuko dusubira kubishengera Imana yashaka. Ndakubwira igituma. Amafaranga menshi ni meza, muga ntizokwigira tuyasumbya abapagani. Batwitangiye imbere bamaze kubaka ibintu byinshi cyane. Ikintu kizosubira icyubaro ishengero nukwegera umupagani afise amamiliyoni y'amadolari kuri konti. Kwambwira ati ubuzima bwawe bwakurikiranye uku nuku gusha uno musura rushe mwarahukanye n'umudamu wawe, uri kutereta undi mudamu kubwiyomvo ni wizera umwami Yesu. Ati ivyo wavyumvise wabimenye gute? Imweme yo guhishurirwa no kwerekwa iri ku buzima bwawe. Nigiki cyaye uburemerezi Yosefu muri Egiputa. Nigiki cyamuhaye uburemerezi? Ingabire guhishurirwa no kwerekwa. Yari mugasho imbohe, ari mugasho. Abantu barota inzozi baburi vyari vyo. Mukavuga ati hari umuntu, hari umuyuda, ari mugasho. Igihe cyose asiguye cyangwa igihe cyose arose, ivyo bintu asiguye cyangwa arose vyamara ivyo. Cyo cyamukuye mugasho. Abantu Imana igihe turondera icubaro tategezo kwirondera. Muga kugaruka mu buzima bwacu bwa vrai. Nico kizosubiza ishengero mutamana. Iyo tuvuga ngo turi nyishu y'igihugu, mwe mwumviki. Mwumva ko muzokubaka amabarabara. Imana ishimwe ni mwayubaka. Ariko simaka. Hari gihe twese twokubaka amabarabara. Hari gihe twese twogira ibintu kanaka. Mugabo uw'Imana izo fyondera ubwo bwenge. Uw'Imana izogira neza, ikamuha ibintu biriya. Imana ishimuze ubikore neza. Mugabo ikintu kimwemu kiri ku buzima bw'ishengero. Ubuzima bw'imwemu ishengero rifise nibwo bwagenewe kubahereje cyubahiro. Haleluya. Bivuga ngo ubwenge bwari bwarahishwe kera hose. Ngo ubwo bwenge bwari cyubahiro cyacu. Amena. Icyubahiro cy'ishengero ni ibintu by'imwemu dutereshaje dukuye ku Mana. Musubire mumbwire amen. Nkene amen ikanguro. Bandaniriza. Ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajana. Ndakunda Paulo. Ariko arivuga ngo kubera yumva ko ivyo bintu yava biremera kumva. Acatanga kwivuga ati ndazi umuntu wo muri Kristo.
ndazi umuntu wo muri Kristo yagize iki? yaduganywe akajanwa mu ijuru rya gatatu. Ega umuryango winjiza abantu mu ijuru rya gatatu uracyahari. Abantu bizera ngaha muvuge amen. Thierry wojeho na wewe, Fesa wojeho na wewe, Frere wojeho na wewe, ukatubwira ati narayeyo. Naraye ku marembo y'ijuru, simfise isoni yo kwinjira, yambabariye ivyahise, kumbe nasanze ko ryabuye ni Yesu. Niseguye Kristo, amateka yanje ahindukira ku marembo y'ijuru. Aho niho ubuzima bwacu buhindukira. Pawulo avuga ngo ndazi umuntu wo muri Kristo Yesu yaduganye akajanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Mana yanje we, nimba yari mu mubiri simbizi, canke nimba atari mu mubiri ntavyo nzi naho nyene, bizi Imana ndugiriza. Kandi nzi kumeza atyo namba yari mu mubiri canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Munyongeye wa murongo, yaduganywe akajanwa muri paradizo, akumva ibitokumva, akumva ibitovugwa. Urime rwanje rwagira runyerere. Araduganwa muri paradizo. Mbega ibintu. Ibaza umuntu mutemberana mu isoko, kwishure mwicarana, mugabo kubera kwegera Imana n'ubucuti bw'umwami agatemberezo gatonye muri paradizo, akumva ibitovugwa. Yarumvise ibintu, arabura amavokabulere, abura mamo, arabura ibintu yokoresha kugira avuge ivyo yabonye. Uwo muryango nurugagwa. Muri revival abantu baratwagwa, bakerekwa iby'ubuzima bwabo, bakerekwa iby'amadestiny yabo, bakerekwa imitego mwasi yateza imbere yabo. Muri revival hari ibintu kanaka biba, ubuzima bwacu burahinduka. Akumva ibitovugwa. Kiko ndasoma amajambo nabwiye umwami, nti mwami, ibintu byose umaze kumbwira shoboye kubivuga, ndakeneye rero unyigishe bya bindi nzohagara imbere y'ishengero ati nabuze amajambo yo kubivuga. Kandi inyota yanjye izohazwa. Inyota yawe izohazwa nawe FM. Inyota yawe izohazwa. Igikomeye nuko turi muri season ya revival. Abango ivyo umuntu atemere nawe uronka amambo yo kubivuga, nawe uronka ngo muga ivyo bintu ngo nivyo umuntu atemererwa. Ninga Imana yamutoye Paulo, iramutembereza, iramwereka mu byati, mugabo ibi ntivyemerewe kuvugwa. Nuze wiboreza umunsi umwe ngo urumva ngo nagiye mu ijuru rya gatatu ngo nabonye ibi nibi tuzocufa. Ibi ntivyemerewe kuvugwa. Cubita kugenda nibanga ry'Imana. Kugenda nibanga ry'Imana. Imana cyafise ibintu ngaha yo guhishurira. Kandi ndizera ko ikari gihe je nasenze Imana n'Imana abo bishoboka ubihishuriye tukiri mu ngoro y'Imana. Abandi nabo uze kubahishurira bajyahamye cyangwa beko baratembera mu buryo bwose, mugabo habeho ama experience ibi muri revival samajambo. Muri revival n'ubuzima Bibiliya tuyibaho. Iyo umuntu atemerwa kuvuga duza gatonye, kubwo umuntu ameze atyo ndirata. Ariko kubwanje sinokwirata atari intege nke zanje bandanya. Kandi nogombye kwirata sinoba indigifu kuko noba mvuga ukuri. Ariko sizeyo kugira ngo ntihagire nyiyumvira ibiruta ivya mbonako canke ivy'inyumvako. Avuga ati ndavyihoreye kugira ntihagire umuntu ava nyiyumvira ukundi. Ati mubwiye umuntu ngira ngo umuvyara w'Imana. Ntihagire umuntu ava nyiyumvira ukundi. Rega yaduka akavuga ibintu yabonye mu ijuru, bari bavuga ati okay twari dufite Trinity, ure tugombe tugire Imana ya kane.
ati ni Pawulo. Imana yamubwiye ati ngo ndakwereka ibintu. Yohana nawe avuga ngo ku munsi w'Imana ngo nari muri mpemu hama ngo aratwagwa. Mana yanje ngo ku munsi w'Imana nari muri mpemu ngendera muri Vyeshu Yohana nanye ndasome Vyeshu Yohana. Oh my God, 1:9. Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpemu. Ku munsi w'Imana nari muri mpemu. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iginzamba. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iginzamba. Rivuga riti cubona ucandike mu gitabo. Ivuga ngo ikintu uza kubona ucandike. Umwe yerezwe ivyo adakwiye no kwandika, ivyo adakwiye no kuvuga. Mbwa Yohana nawe yerezwe ivyo abwirwa ngo uvyandika mu gitabo kandi uvyandike mu nyuguti zisomeka. Rivuga riti icubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi. Ati kandi ivyo ubona ucubirungikira amashengero ndwi muri Aziya. Ukirungike muri Efeso ni Simuruna ni Perugamo ni Tuatira ni Sarudi ni Filadelfia ni Laodikia. Ico nashaka nuko inyigisho twayigishije kenshi mbwa ndagomba abantu be experiment ibi bintu. Umunsi umwe azotubwira ati hari ku munsi wa kabiri nari mu nzu muri chambre yanje ariko ndasenga hama ninjira muri mpemu hama ran transporta atangura kunyereka ibintu, atangura kuganira nanje ubuzima bwanje. Paulo avuga ngo mwifuze ivy'impemu, avuga ngo mwifuze ivy'impemu, ivy'impemu muvyifuze. Ntagira umuntu umwe yumva atari ivyiwiwe, iwe uvyifuze. Ibi kintu nawe umutima wawe wifuza. Kubera yuko umwanya wanje wagiye, reka mvuga umurongo umwe gusa uri nimurirwe murana wandika uri mu migani 8:17. Abankunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Hano ndangira iki? Abantu bandondera batiteguye guheba bazombona abo bantu. Abantu basenga umunsi umwe ntagiye ico babona bagasubira umunsi wa kabiri, bagasubira umunsi wa gatatu, bagasubira umunsi wa kane. Imana kubera ikirindi iyo misi yose irikira kwigisha kwihangana. Biva nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Ntiyavuze ngo abapastori bazombona, ntiyavuze ngo abasenzi bazombona, yavuze ngo abankunda bakandondera ubudahumeka bazombona. Petero umunsi umwe nawe arahaguruka avuga ngo niho nkimenya. Naratangaye kubona Petero atazi ivyo bintu. Ngo niho nkimenya yuko Imana itarabanura ku butoni. Mu mahanga yose uyizeye akakora ivyo kugoroka iramwemera. Niho nkimenya. Tunamika amaso yacu. Kiri kuri isengera buhoro buhoro. Ndabwiye isengesho nahoze nimvira ko ari bizarre mugabo navuye sanga ari mu bushobozi bukomeye cyane. Ni isengesho rivuga mati libwira Imana ati Mana nimba uriho nyiyereke, nimba uvuga, nimba bijya bavuga kuvuga ari vyo nganiriza, nimba bijya bavuga ko ushobora gukora ku muntu bishoboka kumukorako nkorako, nimba kuvyukuri wewe ukiza binyereke unkize. Iyo umuntu akagira isengesho nk'iryo riramuvinga Imana, rihagurutsa Imana. Nshuti yanje uri kurankurikirana kandi uri kurumvira ijwi ryanje, ndagomba kubwiye ko experience ya mbere wogira, ikintu gikomeye cya mbere ukeneye nuko uhura na Yesu ku giti cyawe. Uri kuranyumviriza uremerewe n'ivyaha, uremerewe utagira amahoro mu mutima, utagira umunezero. Uri kuranyumviriza wagerageje ibintu byinshi, wewe wagerageje kunywa ku munezero w'isi,
wewe wagerageje kurondera amahoro mu bintu bitandukanye, mu biyayura mutwe, mu nzoga, wewe wagerageje kurondera amahoro muri boîte, mu vyaha n'ibindi, nagomba kubwira ngo ayo masoko yose wanyoye ko nta mahoro atanga, nta munezero bitanga. Yesu wenyene niwe atanga umunezero. Wewe wagerageje kurondera ijuru biciye mu twigoro, mu kwirinda n'ibindi, nagomba kubwira ko ivyo byose bizashobora gushikana umuntu ku Mana kiretse umwami Yesu wenyene. Wewe wagerageje kwiyambura ivyaha bikakunanira ko bikuvako, ndabizi igihe nizera Yesu Kristo nari maze igihe ngwana, numva ndi kondane, numva ndi umunyavyaha, ngerageze ngene no vyikura ko mugasina bishoboye, gushika umwami Yesu afata ubuzima bwanje, gushika umwami Yesu ahindura ubugingo bwanje. Nshuti yanje, ivyo wogerageza vyose nta nyishu birimo, inyishu ni Yesu. Yesu niyo yohindura ubuzima bwawe. Wewe uri kuranyumviriza, umutima wawe wumva uri kure y'Imana, wumva uri kuraja mu mahonero, wumva ubuzima bwawe utari sure iyo buzoherera, utazi iyo buzohereza. Wewe wumva utokwishura iki kibazo kivuga ngo hamupfuye uno munsi woja hehe. Wewe wumva udafite assurance yuko umwami aguteza ibiganza. Nshuti yanje uri kurankurikirana, nagomba ndakubwire ngo Yesu nawe arakurindiriye, aragomba kugukiza ugo gobo, aragomba kugukiza, ahereza amahoro umutima wawe, ahereza umunezero umutima wawe. Uri kurankurikirana, uri kurumvira ijwi ryanje wicaye muri rikoraniro, Yesu arakurondera, arakeneye ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umuntu wese amwizeye ntapfe rubi. Wowe ugiye gupfa rubi, yacu upfa rubi, Yesu araguteza amaboko, arakurindiriye. Ngwino akize ubugingo bwawe. Nagomba saba umuntu iyo bari muri iki kibanza yumva umutima wiwe umutsinda, umurega, yumva babajwe n'ubuzima bayeho, ubuzima bwo gutandukana n'Imana, ubuzima bw'ivyaha, yumva ati je ndagomba kwihana mpereza ubuzima bwanje Yesu Kristo, je ndagomba gusengera uwo muntu muri rikoraniro, ndamufasha umuntu agiranire isezerano rishasha n'umwami Yesu. Ukaba uri muri iki kibanza, ndagusabe uduze ukuboko kwawe buhoro buhoro, ndagufashe gusenga.